Ikaze ku rubuga rwa Rusaka Bundani TV. Banywanyi bacu bakunzi bacu turasuye kubaramutsa. Uyu munsi abantu benshi bakunze kwibaza cyane ko umupira w'amaguru kwisi atamafaranga utanga. Uyu munsi muri top 10 yacu tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ku bakinyi b'umupira w'amaguru bakize kurusha abandi muri Afrika. Nkuko bisanzwe muri top 10 duhera ku numero ya 10 tuja hasi. Ku mwanya wacu w'icumi turasanga umukinyi yitwa Obafemi Martin. Obafemi Martin ava mu gihugu cya Nigeria, asanzwe ari umuprofessionnel mu mupira w'amaguru. Yarakiniye umugwi wa Amzo hamwe no muri Chinese Super League. Obafemi Martin yakinye mu mugwi wa Inter Domira aho yamaze imyaka 5 akina inkino 88 atsindamo ibitsindo 38. Nyuma aja mu Bwongereza mu mugwi wa Newcastle aho yatsinze igitsindo umugwi wa Birmingham City hamwe na Arsenal, aho abakinyi ba Arsenal hamwe n'abafana basigaye bicuza. Nyuma aja muri Shanghai Shinwa. Obafemi Martin ari mu bakinyi bafise imodoka nyinshi kandi zizimbye. Muri zo modoka hakaba harimo Mercedes Benz, Jeep, Lamborghini, Ricardo, Olspaido n'ibindi byinshi, harimo n'amazu kandi meza n'akayabu k'amafaranga angana na miliyoni 25 z'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wacu w'icenda turasanga umukinyi azwi ku izina rya Asamoah Gyan. Abenshi muramwibukira mu nkino z'igikombe cy'isi yose ubwo umugwi wa Ghana wari wahuye n'umugwi wa Uruguay. Asamoah Gyan aronka amahirwe yo gutera penalty kugira umugwi wa Ghana ushobore kuja muri finale. Asamoah Gyan yaramaze kandi igihe kirekire ari kapiteni w'umugwi serukira gihugu wa Ghana. Asamoah Gyan akaba ari umuntu yashoboye kubungabunga ubutunzi bwe mu gihugu, ari muri batanu ba mbere bafise business nyinshi mu gihugu ca Ghana hamwe n'ama company. Ubushimwe bwishi, imodoka nyinshi kandi zizimbye, inzu zibereye ijisho kuraba, harimo n'iyubatswe n'akayabu k'amafaranga agera ku miliyoni 3 z'amadolari y'amanyamerika. N'imodoka uwo mugabo afise kandi na license yo gutwara indege, harimo indege yitwa Baby Jet Airways yo muri Ghana n'amafaranga angana na miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wacu w'umunani turasanga umukinyi azwi ku izina rya Michel Essien. Hashize imyaka 3 Michel Essien yanditse izina ku isi mu mupira w'amaguru. Uyu mugabo nawe akaba akomoka mu gihugu cya Ghana. Yarakinye inkino nyinshi cyane za Champions League hamwe na Premier League. Ari mu myaka 22 hamwe na 25 yarasinye amasezerano mu mugwi wa Chelsea aho yasinyiye miliyoni 26 z'amapaundi mu myaka 5 gusa. Mu mwaka wa 2012 yasinye amasezerano mu mugwi wa Real Madrid ubwo yagiye mu rukino rwa mbere ahita atsinda mu bitsindo 2. Mu kwa mbere mu mwaka wa 2014 yaciye aja muri AC Milan aho yagaragaye nk'umukinnyi akomeye cyane kuri defenseur hagati hamwe n'ahandi. Michel Essien afise imodoka yaguze miliyoni nyinshi z'amadolari n'amaproperty mu Bwongereza, eka n'amafaranga menshi agera ku miliyoni 35 z'amadolari y'amanyamerika kuri konte yiwe. Ku mwanya wacu w'indwi turasanga umukinyi yitwa Emmanuel Adebayor. Uyu muprofessionnel w'umupira w'amaguru aba mu gihugu cya Togo. Yavukiye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Togo. Emmanuel Adebayor akaba yarakinye mu mugwi wa Arsenal, Manchester City, Tottenham hamwe na Crystal Palace muri Premier League yo mu Bwongereza. Uyu muprofessionnel w'umupira w'amaguru Emmanuel Adebayor akaba yararose inyungu nyinshi muri kariyeri yiwe y'umupira w'amaguru, na cyane ubwo yarakiri mu Bwongereza. Akiri mu mugwi wa Manchester City yahembwa ibihumbi 8 by'amadolari y'amanyamerika ku ndwi. Afise urubura rw'amafaranga angana na miliyoni 45 z'amadolari y'amanyamerika. Asanzwe aba muri Extra Baga, afise inzu nziza, amasupa y'amamodoka n'imodoka izimbye Mercedes Benz GCD, MG, Mercedes Benz Bionova, Mercedes Benz S-Braz, K, Spider, Luzires, inzu izimbye. Emmanuel Adebayor afise inzu muri Ghana, muri Togo. Ekra inzu yo muri Ghana ifise amapisine menshi hamwe n'inzu ndende cyane muri Togo. Mwanya wacu wa gatandatu tuhasanga umukinyi yitwa Seydou Keita, umuprofessionnel w'umupira w'amaguru akomoka mu gihugu cya Mali. Akaba yakunze kuboneka cyane mu kibuga hagati mu nkino yagiye akina hamwe no muri defensive midfielder muri football found. Yaragaragaye cyane muri Mali. Keita yarakoreye amafaranga menshi muri Mali avuye muri FIFA. Akaba yajoyinye Chinese Super League aho yahembwa miliyoni 14 ku mwaka. Akaba afise amafaranga angena n'akayabu ka miliyoni 51 z'amadolari y'Amerika.
Ku mwanya wacu wa gatanu turasanga umukinyi yitwa Mikel Obi, akaba yari igihangange muri Nigeria mu mupira w'amaguru. Nibyukuri Mikel Obi n'umukire, akaba yarakinye muri Chelsea. Mikel Obi ni umumidfielder mu mupira wa kariyeri yiwe. Yarajoyinye kandi inkino za Row inyuma y'imyaka 3 ari muri Norway. Yagiye mu mahiganwa y'Ubwongereza ubwo yagiye gukinira umugwi wa Chelsea, aho yahembwa amafaranga menshi. Mikel Obi asanzwe afise umuryango w'abana 3 n'umugore umwe, afise inzu nziza i Lagos hamwe na Abidjan, amakampani, amamodoka menshi kandi azimbye, n'akayabu k'amafaranga angana na miliyoni 60 z'amadolari y'amanyamerika kuri konti yiwe. Ku mwanya wacu wa kane turasanga umukinyi yitwa Mohamed Salah. Mohamed Salah azwi cyane nk'umukinyi akomeye muri Afrika, akaba akomoka mu gihugu cya Misiri. Eka murabizi neza ko Mohamed Salah yabaye n'umukinyi akomeye ku isi. Uyu Mohamed Salah akaba akinira umugwi wa Liverpool, akinira kandi n'umugwi serukira igihugu cya Misiri. Mohamed Salah yagaragaye cyane ari mu modoka yiwe izimbye, akaba afite n'izindi modoka kandi nyinshi kandi zinazimbye harimo za Mercedes Benz. Mohamed Salah afise kandi n'inzu nziza kandi zimbye iri mu gihugu cya Misiri. Eka akaba afise n'akayabu k'amafaranga agera ku miliyoni 65 z'amadolari y'amanyamerika kuri konti yiwe. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga umukinyi yitwa Yaya Toure, akaba ari umwe mu bakinyi bitwaye neza kandi batwaye ubushimwe bwishi, bagatwara ibikombe byinshi urabiye kuri bagenzi biwe. Muramwibuka mu mugwa Manchester n'ahandi ubwo yahabwa miliyoni 24 ku mwaka. Nibyukuri n'umukire mu bakire b'abakinyi bo muri Afrika. Yaya Toure yarakiniye umugwi wa Barcelona ubwo yahabwa amafaranga menshi, tutibagiye no mu mugwi wa Manchester City ubwo yahasinye amasezerano yiwe itariki 20 z'ukwezi kwa 12 yisanze ageze mu Bushinwa, aho yagiye kubandanyiriza inkino ziwe. Eka aranakundwa cyane, mbere yongera aba n'umumaneja mu bamaneja bitimu yarasanzwe akinira. Yaya Toure akaba afise akayabu ka miliyoni 70 z'amadolari y'amanyamerika kuri konti yiwe. Umwanya wacu wa kabiri turasanga umukinyi yitwa Didier Drogba. No mukinyi mwiza gose ku isi, yagaragaye mu mupira w'amaguru muri Afrika. Yarakiniye umugwi serukira igihugu wa Cote d'Ivoire, ari nacyo gihugu asanzwe akomokamo. Didier Drogba akaba yarakiniye kandi n'umugwi wa Chelsea, aho yerekanye neza ko abazungu n'abanyafrika atabahuriye ku mupira w'amaguru, mu gihe abazungu bari bihaye ihangiro ryo kugaya abanyafrika ko ataco bashoboye. Aho naho akaba ari gihe Chelsea yatwara igikombe, Didier Drogba ariwe atsinze ibitego 2 wenyene. Nyuma y'ugo rukino Didier Drogba yaciye yambikwa inkofero ya cami. Uwo mukinyi Didier Drogba yabaye umukinyi mwiza ku isi, yongera aba umumenyekanisha w'ishirahamwe rya Samsung, ishirahamwe rya Pepsi hamwe n'ishirahamwe rya Adidas. Eka ubutunzi bwiwe bukaba bungana na miliyoni 90 z'amadolari y'amanyamerika kuri konti yiwe. Mwanya wacu wa mbere turasanga wa wundi yahoze akina mu kibuga bakamuterera imihingo asa n'inkende. Uwo nawe se wundi akaba ari Samuel Eto'o, yaciye agahigo ku mupira w'amaguru ku isi yose. Samuel Eto'o akomoka mu gihugu ca Cameroon, yagaragaye nk'umukinyi mwiza mu mugwi serukira igihugu wa Cameroon. Akaba yarakiniye umugwi wa Real Madrid mu mwaka wa 1994. Yabaye umukinyi wa mbere muri Madrid, umugwi wa Inter de Milan. Eka nibaze ko mu mwibuka no mu mugwi wa FC Barcelona. Afise imodoka nyinshi zizimbye. Eka akaba akunda cyane umuryango wiwe, akanawibuka cyane muri byinshi. Inzu nziza, ubutunzi bwiwe bukaba bungana n'amadolari angana na miliyoni 93 z'amadolari y'amanyamerika kuri konti yiwe. Mwakoze kudukurikirana abanywanyi bacu kuri Rusaka Bunani TV. Mwari kumwe na Jonathan Zomenyereye Petero Nzoyisaba na Gahwana.